hari ibintu twakuze twumva ngo umwami ngo yavukana imbuto. Ivyo navyo babifatira kuki? Yari imvugo kugira ngo abantu batinye bubahe umwami. Mu by'ukuri ntazo yavukana. Keshi ibyo byo kugumuka ngo gukura umwami ntibyari kunda cyane. Yaba akikijwe n'abahungu biwe, akaba akikijwe nabo bavukana. Cyane cyane abahungu biwe. Niho baheze bakamufasha bakamutwara hanyuma bakababwira ati nihagera yuko ntazoba nkiriho uzonsubira nimwe muzomufasha. Abaganwa babigisha imbibe z'u Burundi ingene zimeze, imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu akabigira hakiri kare. Hanyuma ramaze gushikana kuja mu bigero gushikana mu myaka 16 baba biteguye kuba mu gisirikare cyabi cy'umwami cyangwa cyabi cy'abaganwa. Hanyuma iyo hageze rero ko igihugu giterwa cyangwa gitera barikora kuri izo ngabo. Oya mbo ingwano zitari nke zarabaye bijya bice za Kirundo, hariho n'ubwami bwitwa Bugesera, nyuma buravaho igice kimwe kija mu Rwanda ikindi kiza mu Burundi. Dari ingwano zamaho ingwano zo kwerekanaho imbibe z'u Burundi n'iz'u Rwanda zica. Izo zamaho zari bisanzwe yuko umwami w'u Burundi yotera u Rwanda, umwami w'u Rwanda gatera u Burundi. Bari banabimenyereye. Nimba kugira babugire bumwe Burundi n'u Rwanda byari bivuye kuki? Bashaka abatwara gikoroni bagomba kwiyorohereza. Nuko ko bagomba kwiyorohereza kandi n'umugano nyine bwari bumwe hari mu Rwanda cyari igihugu kimwe. Nivyo hariho userukira Burundi akaba utwara u Rwanda akabaho n'utwara ibyo bihugu byose ari bibiri. Yaba ari umwana w'umwami, umwana w'umuhungu w'umwami na cyane cyane mu bana ba nyuma. Mu bana ba nyuma bajya bavutse umwami ari karakura. Nagira babigira kuri bajya b'imfura. Oya imfura urumva imfura igihe zakigira mu bigero umwami nawe agishoboye akibasha. Bahengera rero hamwe umwami ari karasaza niho baheza bakavuga bati hageze yuko turamurondera uzomusubirira. Mu bana rero babahererezi bajya banyuma n'umuhungu kwera umwami yaragiriye ntiyagira umufasha umwe, yagira ashaka kugira ababiri n'abarenga mbere. Turavuga nko kubandwa turazi yuko umugore yabakiranga. Umugore yashobora kubakiranga. Umugore yarashobora kubakiranga nko bimwe twitangwa abakozi b'Imana uyu munsi. Yego umugore yarabakiranga. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the passion for this industry of Buja Flavor. Chakini mucha kibazanira bishambuka muri industry of Buja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Amadusura dukengurukira nabwo akunze bisamirizi Irebe FM. Mudasibira kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 mu Kiyacimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nawe wese wamudukurikirana kuri no rubuga rwanyu ariko rwacu rwa Irebe Media nukuri turagukengurukira tukifuriza yuko amahoro y'Imana yo kwamana nawe. Kuri miko kumena Beni behind camera is professional. Umutumire wacu witeka n'umwigisha muri kaminuza y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ni Prof Eric Ndayisaba. Uyu munsi kumbure tuza kumuyaga nawe byinshi kugira ngo atwigane kubijanye n'ivya kahise. N'umuhinga wa kahise n'umwigisha yigisha ivya histoire araza kutwiganira byinshi kubijanye na histoire y'u Burundi duhereye ku ntwaro ya cyane. Rero kuba twarosa n'amahigo korana na Eric Prof nukumbere niteka ridasanzwe. Reka rero turaza kubana nawe mu mwanya utari muto kukumbure atwiganira byinshi kubijanye na kahise kuduhereye ku ntwaro ya cami hanyuma ibindi bikurikira muzogenda mu bikurikira no kubindi biganiro zogenda dukorana nawe. Namahoro. Namahoro. Yego kumbure ndashobora kuba nabidondoye nabi. Bega umutumire wacu bahitwa gute? Je nitwa Eric Ndayisaba ndumwigisha wa kahise ku ishure nderabigisha Ines. Munyemerere ndabita umuhinga wa kahise. Yego nibyo nyene. Ego kumbure uyu munsi za kuyaga kubijanye n'intwaro ya cami n'ivyayiranze vyakozwe uburyo batunganya ivy'intwaro gute bacungera imbibe z'igihugu kugira ngo abantu bamenye neza ivy'igihugu vy'igicacu z'u Burundi kuno byari bimeze ukuntu bimeze neza uyu munsi ko bifise iyo byaje bizanana. Ati mbega intwaro ya cami n'intwaro yari imeze gute kugira ube umwami byagenda gute? Bo urakoze. Intwaro ya cami rero turavye mu Burundi kuko tubibona no mu bindi muri bihugu duhana imbibe icyo twita akarere k'ibiyaga binini.
ni intwaro yatanguye imyaka ya kure cyane. Novuga niyo ntwaro politike ya isa yuko iboneka yagaragaye. Rero haba hariho nko mu Burundi habaho umwami akaba ari watwara, akaba ava mu nda y'ingoma, abaganwa, hanyuma rero ageze gukura gusaza yarahereza yatanga hakajaho umuhungu wiwe. Mu gutanga naho nkuko bavuga umwami yatanze, byavuga yuko umwami yashengeye, ntibavuga ko umwami yapfuye canke yashengeye, bavuga umwami yatanze, niho baheza bagaca bimika umuhungu wiwe. Ugatahora cyane cyane yuko yumva intwaro nk'iyo yari intwaro y'umuryango w'abami hanini, mugabo bagafatanya n'iyindi miryango mikuru kugira ngo abeshi biyumve yuko bari muri ubwo gutwara. Bagaheza iruhande y'umwami harabaho abaganwa bari mu ntara zitandukanye batwara, hanyuma batwarira umwami, bakamenyesha umwami biriko biraba. Harabaho n'igihe abaganwa, nyuma munsi y'abaganwa harabaho abatware. Novuga ko igihugu cose caba gifise abatware kuva hasi kuduga gushika ibwami. Bagaheza rero harabaho abaganwa baragenda ibwami bakaja kumenyesha nyene ko baratwara, bagahabwa nyene ibyo bagendera ko mu gutwara. Hanyuma tutibagiye ko hariho n'imisi mikuru yahuza abatwara cyane cyane n'abanyagihugu. Mugabo tuvuze nk'umunsi mukuru w'umuganuro ko kugira abantu bahure, abatwara babonane, bamenyekane, bahanahana amakuru, kubera icyo gihe nibwo buryo bwo guhanahana amakuru. Hageze no kwimika umwami mushasha, muratahura yuko abaganwa, abatware, abantu bose bafite icyo bajejwe bagomba kugenda ibwami kugira baze kumenyesha ibwami, yumva bamenyesha iby'igihugu niko biratwara bimeze, baronke ibiyerekeye nyine igihugu bagomba kuja gutwara nabo. Ni kwari guhura, ugahurira ibwami. Umva uyu munsi hari amatelefone, icyo gihe nta yari ahari. Ubwo buryo bwo guhanahana amakuru kwari guhura, kubonana. Ego murakoze cyane kumbure inkuru y'umwana isubira inyuma. Ati mbega hari ibintu twakuze twumva ngo umwami ngo yavukana imbuto. Ivyo navyo babifatira kuki kugira bavyitwa uko, kugira ngo umuntu ngo yavukanye imbuto, twibaza ati none zari imbuto z'ibiharage, zari imbuto z'ibigori, byari biki ko riki babivuga? Yego ivyo ni bitu dusanga ngaho iwacu no mu bindi ubwo bwami bundi bwegeranye n'u Burundi. Yari imvugo kugira ngo abantu batinye bubahe umwami. Mu by'ukuri ntazo yavukana, ariko baragerageza bakavuga yuko yazivukanye kugira ngo abantu bumve yuko ari umuntu adasanzwe. Kandi urumva imbuto ni ikimenyetso cy'uko ari umuntu aje gufasha abantu, abazana ibintu by'akamaro. Zari imbuto hanini, zari imbuto dusanzwe dukoresha, byari nk'ibyo amasaka, uburo, mu nyuma haza kuzamwo ibigori, ibiharage. Zari ibintu bashobora gupfumbatisha umwana ivuka, kugira bamenyekanisha bati umwami yavukanye imbuto. Ntagira abandi bantu boza kwiyitira ati natwe ugomba kuba umwami, ari kugira gukingira ubwami, gukingira inzego. None ivyo vyaba ku mwana wari we wese canke byavana n'umwana? Yaba ari umwana w'umwami, umwana w'umuhungu w'umwami, na cyane cyane mu bana ba nyuma. Mu bana ba nyuma bajya bavutse umwami ariko arakura. Nagira babigira kuri bajya b'imfura. Oya, imfura, urumva imfura igihe zakigira mu bigero umwami nawe agishoboye akibasha. Bahengera rero hamwe umwami ariko arasaza, niho baheza bakavuga bati hageze yuko turamurondera uzomusubirira. Mu bana rero b'abahererezi bajya ba nyuma n'umuhungu, kubera umwami yaragiriye ntiyagira umufasha umwe, yagira ashaka kugira babiri n'abarenga mbere. Twite uyu munsi ngo abagore. Yego abagore, yagira abagore batari bake, hanyuma bagashiza bagacaguramwo. Hari abantu bajejwe amabanga y'ibwami, bajejwe kubikurikirana. Yego nivyo tuvuga ko umwami yarafise ubutwari bwose, mugabo umwami agirwa n'abagabo, uko tubivuga no mu Kirundi. Umwami agirwa n'abagabo, agirwa n'abahanuzi. Hari abantu bajejwe amabanga y'ibwami, mbere washaka ntibarabo mu nda y'ingoma gusa, barava mu miryango itandukanye, bajejwe kuraba ati intwara y'ibwami ikikora gute. Harageze yuko umwami yashaje, harageze ko asubirirwa, mbega azosubirirwa nande, mbega bizogenda gute. Byaranashika
hari n'igihe nuko byaranashika umwami akagwara canke akagwa ku rugamba naho rero baheze bagaca baraba buno nyene umuntu ashobora kumusubirira bati uyu yo bishobora mu gihe akiri muto nawe tuzomufasha hari abaho n'abajijwe gufasha umwami akiri muto bakamwereka intwara y'icami imeze gutya abahanuzi mu bahanuzi rero bari abantu bakuru cyane cyane nka abavukana n'umwami bajya bakuru baba bamaze gushika mu bigero canke base wabo mbwe ati intwaro y'icami imeze gutya umwami akora ibi atwarira ubu bigenda gutya bakamusigurira akamwigisha akiri muto amabanga ibyo ajejwe ibyo azokora ego kirumvikana neza cyane ko twumva ko umwami yatorwa mu bana b'abahererezi abana ba nyuma ati mbega bajya batangura bimfura burya ntivyigeze bishika ugasanga barashaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuvyeyi wabo canke bakumvirisha ari kumbure kubera iki bahitamwo umuhererezi bo abana bakuru wasanga arabaganwa baba bafise intara batwara umwami yaraheza akaba ariko baragira mu bigero yarabigisha nyene batwara akabigisha akabahereza intara bazotwara abo wasanga aravuga ibicocoro iyo umwami amaze gukura washaka mbere turavye nk'umwami Mwezi Gisabo abahungu biwe nibo bamuhanura bari bakuze cyane nibo bamuhanura muri bihe bigoye Burundi buza mu ntambara butegwa nibo bamuhanura rero keshi ibyo byo kugumuka ngo gukura umwami ntibyari kunda cyane yabaye akikijwe n'abahungu biwe akaba akikijwe nabo bavukana cyane cyane abahungu biwe nibo baheze bakamufasha bakamutwara hanyuma akababwira ati nihagera yuko ntazoba nkiriho uzonsubira nimwe muzomufasha abo bitantuze bari bagejwe kuraba umwami akiri muto barabo bavukana bakuru gusa byarashika nkagiye hageze kwimika kwimika niho byashobora gucamwo akaba ingane nazo nyene zamara umwanya munini cyane kubera urumva kwavuga ati ninde bigashika bamwe bagashigikira uyu abandi bagashigikira uyundi byarabonetse nko ku mwami Mwezi Gisabo yimikwa harabaye ingwano yabereye za Kiganda yati yari meze gute byari bitewe n'iki bo no kuvuga yuko umwami Ntare Rugamba amaze gusaza bari baragenye witwa twarereye mu bahungu biwe kwazomusubirira mu nyuma yamaze gusaza haba abashikikira twarereye n'abasigikira wegiye kuba Mwezi Gisabo bamwita Bijoga Bijonyi hanyuma mugabo rero ingwaniraba abo kwa twarereye baratsindwa hanyuma abo kwa Bijoga baratsinda cyaba mwita Mwezi Gisabo Bijoga nawe yapfana iki na Ntare Rugamba cyane umuhungu wiwe mu umuhererezi Bijoga niwe Mwezi Gisabo wabo Mwezi Gisabo yari umuhungu wa Mwezi Gisabo bose bari abahungu ba Mwezi Gisabo keshi izo njyane zatangura hakiri kare zatangura abage bageze kwimika mushasha ha mu bahungu biwe so bwase undi muntu yavuga hande ngo je ndaje kurondera ubutegetsi mu kumumwami bo ariko ibyo byarashitse navyo nyene harabaye abantu bagombye kugumuka bagahagarariza umwami hari ryaraho byari byagenze gute ibyo nk'abo mwarumvise nk'abitwa ba Kirima bitwa ba Maconco abo kwaba nk'ugumuka kugarariza umwami baraheza bagahanwa kubera ko bagararije ubutegetsi ntivyigeze bishika undi muryango ugahiruka ubutegetsi bw'umwami byaragorana cyane gushikaho hari umuntu wagira akiyita umwami ngo oya ntibyakunda gusa haraba kugarariza umwami umutware kanaka na cyane cyane ari kure y'ubutegetsi ubwo butegetsi baba buri muramvya hanini akagarariza hashikanira umwami uko bihwereye ntatonde ku manza zibwirizwa uwo rero yaheze agategwa akagwanywa ego muragerageje vraiment kudusigurira neza ndabizi neza yuko abenshi badukeneye kubimenya ati mbega byagenze gute ati mbega ibinye ko bimeze ukunya ati mbega hoho umwami byari bimeze gute watubari ati umwami yarakenera abantu bamuserukira mu ntara zose nikibazo kumbera nifuza gukora ati mbega umwami yarakenera kujya twumva uyu munsi mukuru w'igihugu akenera ababuramatare mu mihingo itandukanye kugira ngo bamubere ijisho bamubere nuvuga abamufasha gutwara ego cyane erega abo twitwa baburamatare uyu munsi nabaganwa bico gihe nabaganwa abagahavuye umwami mu buba mu by'intwaro indinganizo y'intwaro havaye uyu mwami haza abaganwa abaganwa rero bari haraba bo mu nda y'ingoma n'abandi batarabo mu nda y'ingoma nuba turavuga intwaro
ya cami ikaba ari intwaro yo mu muryango w'abaganwa mugabo barashiraho abandi bantu mu yindi miryango na cyane cyane imiryango yahana abageni n'abaganwa abo rero baje gutwara bakitwa abaganwa munsi y'abaganwa haraza abatware nk'uko tuvuga ba mustanteri b'uyu munsi abatware mbere no munsi y'abatware haraza abo bita abarongozi abahamagazi uvuga bajejwe kurarika abantu nk'ibikorwa bigeze yego nuvuga mugabo baragerageza ku buryo intwaro ivi bwami ikamanuka igashika abantu bose kwiyumva yuko hariho baserukiwe hari umuntu abatwara kandi ari kuri wa munyagihugu hasi ego murakoze cyane ati mbega harabaho iby'agateka kazina muntu kateka k'abana k'abakenyezi bo uko twebwe twita agateka kazi uko tukabona uyu munsi siko twoza kugasigura muri ico gihe ariko rero hariho nk'imyibutsi ivuga umwana so wumwe umwana no w'umuryango nko mwibutse urumva yuko wakingira umwana ibyo umwana so wumwe umwana no w'umuryango hanyuma rero kandi tuzi yuko mu mico y'ikirundi n'imigenzo umwana afite agaciro kanini cyane umwana nitunga umwana ava ku mana nitunga ibyo rero byaraheze bikigaragaza yuko umwana agomba gukingirwa mbere abantu baranamugwanira baramugwanira abantu bati burya n'uwi wanje byaranashika abagabo imiryango igapfa umwana umwana ico gihe suko ico gihe yari itunga rinini cyane uyu muryango munini ufise abantu benshi waboneka ko ari umuryango utunze kandi byari ibyo kuko yageze ibyo byo kurima cyangwa ibindi bikorwa bitandukanye byasaba abantu benshi uje no vuga rero aho rero kubonamwe umwana itunga ko agateka kiba ariho kari kuko urumva kamukingira si umuntu yavuga ngo abuze umuryango umwana ntiyashobora kubura umuryango kubera yari akingiwe icya kabiri muri mu bagisha abapfasoni nabo nyene turavye ingene intwaro yari yubatse turetse ibyo by'intwaro bwegu hariho abandi bantu bafasha mu bintu bitandukanye bikomeza intwaro ya cyami ibiha kanovera bituma intwaro ya cyami bayitinya abo nabo muri bo warasangamo abapfasoni harasanga abapfasoni bari bwami harabaho incoreke harabaho abapfasoni bajejwe aho twita nk'ijya ngoma y'ibwami kagenda harabaho umukakagenda ajejwe ingoma hakabaho n'abandi bapfasoni batandukanye cyane cyane bajejwe ibinyegezwa by'ibwami bijejwe ibijanye n'ibinyegezwa byashingwa abapfasoni abajejwe hari ibikoko nk'isato abaraba ibijanye n'imvura nuvuga hanini yari intwaro ifatiye ku bintu byo kwizera byo kwemera ibyo birengeye ibyo tubona ngaha hariho intwaro ubwami bwavuye ku mana ko bwavuye ku mana rero bugomba gukingirwa n'ibyo bintu bitandukanye nuko kwemera naho rero ku kwemera wasanga hari ukwemera ubutegetsi ubutwari bwavuye ku mana ko bwavuye ku mana rero hariho ibintu by'ibinyegezwa ibinyegezwa nibyo rero wasangamwe abapfasoni bagaruka cyane kandi rero twanavuga uruhara rw'umugabekazi umugabekazi nuwo mwamikazi yavyaye umwami nyina w'umwami yaramufasha gutwana cyane cyane mu gihe umwami yari akiri muto mu bantu bari bagije gufasha umwami harimo umugabekazi nuvuga nyina wiwe nuvuga agateka rero kumuje no vuga yuko agateka k'umukenyezi aho ko karimwo ko yaraserukiwe hanyuma dusuye kuraba nk'ibijanye no gusenga ukwemera turavuga nko kubandwa turazi yuko umugore yabakiranga umugore yashobora kubakiranga umugore yarashobora kubakiranga nko bimwe twitangwa abakozi b'Imana uyu munsi yego umugore yarabakiranga nkuko umugabo yabakiranga hanyuma no mu bari bajejwe gufasha rero twite bishegu uvuga abagendanyi bakiranga bamufasha hari bamwe abagore batari bake ibishegu twumve kujya nyene twumve igishegu uyu munsi suko tubyumva uyu munsi ivyo nibi byaje bishasha amaze intwaro haze kuza gusenga gushasha kwemera gushasha ufatiye kuri gikristo ubundi ibishegu byari bigendanye abagendanyi bakiranga bafasha mu bijanye no kwemera bafasha iki bakora iki bafasha gusenga kwemera bagafasha abantu
ko iyo bafise ibibazo canke bagomba gushima gushikana nk'umuntu yagwaye haraho kubandwa akamubandirwa bakambaza Imana y'u Burundi kugira ngo imufashe mukize. Mbega iyo Mana y'u Burundi ni Imana dusenga uyu munsi kumbure abarengero batuzanye. Ivyo rero byo tugora ko tubifatanya gose ngo abarundi ico tushimikira ko ico gihe nuko abarundi barafise Imana bayita Imana y'u Burundi. Hakabaho nibibanza bitandukanye bayambarizamwo. Ego murakoze cyane kumbure ni kibazo kumbure cyo tujija ko kukindi kugira ngo mukidufashe kwinaco nyene mukidutahuze mu muhinga wa kahise ati mbega umwami yarakenera kumbure abamugendanira. Umwami yaragira abamugendanira bagendana hari ntiyagenda n'amaguru baramushaka kunderuzo bakamutwara hari abamutwara n'abamukingira. Umwami ntiyagenda wenyine yaba afise abantu bamugendanira yarafise igisirikare kimugendanira sinocita igisirikare nkuko hoye mugabo umwami yaba ntiyagenda wenyine haba ari abantu iruhande yiwe bamugendanira abajana abamugenda bamuteruye n'ingabo ziwe mukingira umwami ntibamushikira gutyo nyene uko bashatse yabakingiwe. Ati rero iyo bayihageze ku rugamba nabo vyagenda gute urugamba rwategurwa gute ko twumva yuko ngo Burundi kuva kera ngo kubijanye n'ivy'igisirikare ngo bwari bukomeye kubijanye n'urugamba. Urumva intwaro yarajana n'indinganizo ya gisirikare. Ivyo navyo rero umwana akiri muto babanza kumwigisha ibijanye n'akaranga. Akaranga cyane umwana w'umuhungu ko yuko ari ugomba kugwanira umuryango agomba kugwanira igihugu akavyigishwa hakiri kare akabimenyeshwa hakiri kare. Hanyuma rero cyane nk'abana b'abami abaganwa bobo babikuriramwo kuba bazi yuko bagomba kuba abantu bakomeye bagomba gutwara igihugu bakabigisha karanga mutima nk'umwana w'umwami abaganwa babigisha imbibe z'u Burundi ingene zimeze imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu akabigira hakiri kare. Hanyuma rero maze gushikana kuja mu bigero gushikana mu myaka 16 baba biteguye kuba mu gisirikare cyabi cy'umwami cyangwa cyabi cy'abaganwa. Hanyuma iyo hageze rero ko igihugu giterwa cyangwa gitera barikora kuri izo ngabo zikagenda zizi ko zigiye kugwanira igihugu. Yego ati zaba ingabo z'umwami zaba ingabo z'abaganwa. Ego ati rero uvuze kubijanye n'imbibe mbega imbibe bazibona gute bazimenya gute ko tuzi neza yuko hari usanga amatongo y'abene igihugu yinjira mu bindi bihugu. Ivyo babitandukanya gute? Imbibe zari zizwi kubera yuko hari abaganwa batwara bagatwarira umwami baba baza ati ngaha hagera iwacu. Niyo bishitse akaba ingwano ziheze barasubiramwo bakavuga ati ubwo rero imbibe zigiye guca ngaha ayi. Ego murakoze cyane kandi ico kirumvikana neza cyane. Mu misi yahera twarabonye yuko hari amakuru agenda aravuga ku mbuga ngurukana bumenye bavuga yuko intara ya Kirundo yarigize kugwanirwa kera nuvuga mu ntwaro ya cami ariko ngo ko ari uruhande rw'u Burundi ngo naho ngo arindi ntara bifatanye kumbere byinjirana mu Rwanda ngo arindi ntara yari y'u Burundi ariko gushika n'uyu munsi kuri turakomenya ati mbega nk'umuhinga wa kahise ivyo navyo wowe wizi kwiki? Oya mbo ingwano zitari nke zarabaye burya bice za Kirundo hariho n'ubwami bwitwa Bugesera nyuma buravaho igice kimwe kija mu Rwanda ikindi kita mu Burundi. Byari ingwano zamaho ingwano zo kwerekanaho imbibe z'u Burundi n'iz'u Rwanda zica. Izo zamaho zari bisanzwe yuko umwami w'u Burundi yotera u Rwanda umwami w'u Rwanda agatera Burundi bari banabimenyereye. Byari ibintu bibaho bisanzwe yuko igice kimwe kizi Burundi ikindi gihe kihaja ahandi. Ivyo ni ibintu byari bisanzwe gose nk'igico cya bugufi muri ko muravuga cyo mu misango cyagiye kugenda kubera ku ntwaro ya cami aho ababirigi bemera gutanga aho gace bakagaha abongereza bariko baratwara hariya gihe ca hajya twita Tanzania uyu munsi. Ego ariko gushika kuri uyu munsi arabavuga yuko ngo ntibatabura neza uburyo Burundi n'u Rwanda bashobora kuba bavuga ururimi rugomba kumera rumwe ariko hakaba hariho ubwami butandukanye ntibaratabura neza kuko hari n'abazi neza yuko ngo Burundi ngo kera mu ntwaro ya cami ngo n'u Rwanda ngo byari kumwe. Oya ntivyari kumwe ni hamwe hariho ubwami bw'i Burundi hakabaho ubwami bw'i Rwanda. Mugabo nkuko subwo gusa turavye n'ubundi bwami bwo muri ico karere hariho ibitari bike buriyeko bihuza mu ndinganizo y'intwaro mu mico mu ndimi nuko
bwa numva yuko n'ubwami bwavukana tugize amatohoza tukaraba muri kahise ka kera usanga hari ivyo bitari bike duhuriza ko mugabo abarundi bari bazi ko ari abarundi igihugu cabo abanyarwanda bakamenya yuko igihugu cabo kugarukira barakizi hama uburundi kwitwa igihugu kimwe n'u Rwanda navyo byari bivuye kuki ivyo nivyo mu nyuma cyane n'intwaro ivyo nivyavuba n'intwaro ya cami guhera ku badagi hanyuma ababirigi bashimye yuko botwarira hamwe mugabo urabona ko bitavuye bibandanya hageze kurondera intayo kwikukira abaduserukira baravuze bati burya bifatanye hariho Burundi akabaho n'u Rwanda niko vyamye na haro tugeze kuja mu kwikukira habayeho Burundi habaho Rwanda nkuko byari bisanzwe bihari imbere y'intwaro ya cami ati mbere kugira babugire bumwe Burundi n'u Rwanda byari bivuye kuki bashaka abatwara igikoroni bagomba kwiyorohereza nuko ko bagomba kwiyorohereza kandi mugano nyene bwari bumwe hari nko kwa cyari igihugu kimwe ivyo hariho userukira Burundi akaba utwara u Rwanda akabaho n'utwara ibyo bihugu byose ari bibiri mbere hakabaho n'utwara dushizemwo na Kongo ntikize ko igihugu kimwe nkuko twobyita hari mu bijanye n'intwaro ya cami nyene ya gikoroni babarire ingene biyorohereza kugira ngo bibafashe mu bijanye n'intwaro mugabo byari baravuga Rwanda Burundi mugabo bakabaza Burundi bugera ngaho Rwanda bugera ngaho ego murakoze cyane kandi ivyo nuko muradusugira birumvikana neza cyane ariko kumbure nk'abadufasha ati mbega kugira ngo intwaro ya cami yo ihere yaheze gute byari bigenze gute intwaro ya cami ivyo guhera kwayo urabona byahuye nuko suvuga byafashe umwanya muremure ahumva hamaze kuzamwo intwaro ya gikoroni hari ibintu byinshi yinjijemwo hari irinjizamwo amashure irinjizamwo gusenga gushasha hanyuma irasambura bimwe mu byari bishigikiye intwaro ya cami kubandwa kwa guterekera kwa kwizera yuko ubutegetsi buvuye ku Mana ivyo bigenda bigabanuka byafashe umwanya munini cyane imyaka ya 200 ya 200 ya 30 ya 40 ivyo rero biratuma akanovera kakaranga mutima intwaro ya cami ifatiye ku kwizera ifatiye ku binyegezwa ibinyegezwa bigenda bigabanuka kubera yuko haje kwemera gikristo sivyo hanyuma haza kuza abashasha bagiye kwiga za Srida abakiri bato bagomba ko ati intwaro ibyo uko twimera kero uko twari tuzi intwaro tugende tubivamwo tugende tuja muri bishasha haza kuza diplome haza kuza amafaranga ivyo rero biza gushika mu myaka ya 60 umwami arahari nivyo mugabo ntagifise ububasha yari afise bwa kera iruhande yiwe hari abandi bagabo hari abandi bakomeye hari umukoroni nibyo avuga ari kijana ico gihe umwami arahari nivyo mugabo mu myaka ya 30-40 umwami ijambo ryiwe rirafiseho rigarukira ubasha bwe burafise bugarukira kubera hari uwundi mugabo hejuru yiwe hari uwundi yafise inguvu uwo nawe ni umubirigi sivyo ivyo rero biratuma abantu mu kwemera kuko intwara gutwara harimo kwemera harimo iciyumviro kwemera bitangura abantu baza kutangura kuza batayemera uko bahora bemera iyo ntwaro bemera bishasha umwami ubasha buriko buragabanuka iza kuza rero urabona mu nyuma ho havuye hajamwe n'intambara ya 65 bitangura kuza nk'ubwicanyi umwami mwambutsa arahunga amara igihe kinini atahari yarahunze kubera iyo ntambara yari ivuye kuki yabereye hehe ntabwo mu 1965 harabaye ingane zifatiye kuri politike no ku moko niyo ntambara hanini ya mbere yerekeye ubwoko yerekeye politike yerekeye ingane z'ubwoko naho rero muri iyo mvururu umwami amaze guhakwa kubera yaratewe ku kirimbi we n'abagomba kumukura
1965 acarahunga ahungira mu Swiss ari gihe atahari hanyuma mu nyuma ndagusubirirwa n'umwami n'umuhungu wiwe Ntare wa gatanu ivyo byose rero byari kerekana nyene ubutegetsi butanguye gucumbagira butanguye gutakaza akarangamutima utanguye gutakaza kwizerwa nyuma buta gutembagazwa rero n'igisirikare kirongowe na Micombero mu 1966 mugabo guhobahoba kugoyagoya bw'iyo ntwaro bwari byatanguye kare ego murakoze cyane watubari ati umwami yaratewe rero yatewe nabo basuda ba Micombero nyene yatewe nabande n'abanyamahanga n'abazungu bose abanyamahanga siko twovyita barabarundi hariho gendarmerie akabaho igisirikare ivyo ni ibintu bikiriko biratohozwa neza tahure neza ni bande bagomba kumukura ni bande bahavuye bamusubirira haracyarimwe amadidane cyane kubera umva twari tumaze kwinjira mu bindi ibihe by'injyane za politike bifatiye no ku moko ni kuvuga guhera mu 60 kuduga n'ibindi bihe injiye mu bindi bihe bitandukanye n'ibyo twariko turasigura n'ibindi bihe hatangiye kuza ikibazo c'amoko mu Burundi mu Rwanda guhera tuja kuronde mu ntayo kwikukira hari hatangiye kuba mu tunenge tutanguye kwigaragaza abarundi utanguye kwicamwe imice ku moko rero ico ni ikindi kigabane gisaba kwitondera tugagitahura neza ego kumbure reka uyu munsi tugeze ngaha kuri uyu munsi nizere yuko kuri ico gice gikurikira muzodutera iteka kumbure mwakoranije ibitabo bikwiye n'amatohoza akwiye kugira ngo mudufashe mudutahuze neza ati mbega ubwo bwoko bwari uko bwica ubundi cyangwa bwari uko bihiga ubundi bwari ubuhe byari bivuye kuki yego tuzobitegura twabiteguye twobiganira ko navyo ego kumbure tubakenguruki murakoze cyane murakoze namwe ego twifuze kandi nitwabakenera bundi munsi muzotera iteka mukaduha akanya mwakoze ku butumire n'ubundi tuzobwitabaho gato gume tuganira ku bijyanye n'akahise kacu igihugu cyacu cavuye aho caciye aho kigeze ni ibintu byiza cyane ko abantu babimenya bose baba bakiri bato baba bakuze basangiza ubwo bumenyi bituzi canke abandi bazi bukagenda kugira ngo igihugu cyacu tucubake kubera igihugu cubakwa na bene co ego murakoze cyane murakoze gose Irebe FM.